muri 2023 hanyuma nkaba nagarutse rero club nsanzwe nkorana nayo yitwa GSSC Impact yo muri Canada muri Ontario ahantu yitwa Sudbury. Abo dukorana barampaye Kemanyi ahubwo ntingiye mu Burundi kandi ariyo academy yitwa Impact. Reka nta kantu twabashira barampaye Kemanyi mwabonye nahaye abana izere yuko kazobafasha bariko barakina imipira bakazoshobora kwambara mwiza no mu entraînement y'imipira twabahaye bazoshobora gukina biyumva neza kandi bibafashe mu buzima bwa misi yose hama babemo abakinyi bangiranwa bashobora gufasha Uburundi guteza imbere sport. Ai mu Burundi hari amakademi menshi kubera iki mahisemo Academy Impact? Academy Impact igihe naza haize imyaka 2 nababwiye twahaye ama equipe 18 mugabo Academy Impact twari en contact. Hanyuma umwambasaderi wanyu Yazaniye aranyereka umukuru wanyu tutangura kuguma tuganira tukeshanja. Hariho n'umukinyi yakiniye Impact asigaye aba Sudbury kandi ngo yari premier buteur akina hariya yitwa Christian nawe turabana hariya urumva rero hariho ama connection menshi. Hanyuma nashimye ivyo mpora mugira naco gituma nashoboye kuganira na club yacu turitiranwa aussi dufise icivukiro Impact urumva rero birajanye nakaye kamo cangwe akabijyamwo keburira nko muri hanze muri tazi nko murayivuga mu ntunganya y'amakademi muri Canada BNC mu ntunga z'amakademi ni gikwano amakademi Burundi nayo yokurikiza kugira ngo ashobore kugira rwego rwiza. Icyambere kugira abakoci babizi babitegera apana bijya byo muri quartier gusa ibintu biroganize kuko FIFA na CAF byategura ukuntu ibintu bitunganywa kandi mbona hari biriko biraza. Hanyuma mushoboye kugira amatere meza mukavomera ubwo bwatsi birafasha mugabo ndazi yuko hari gihe nko muci ntibikunda nkuko tubyifuza amazi arakene gatoyi. Ahanini vraiment nuko abana babikunda mu bandanya mubafasha hanyuma n'abakoci mukama mwashigikira kuko bategereje gushigikwa n'abavyeyi bashigikwe n'igihugu bashigikwe n'akademi muga byose bikorwa n'abavyeyi. Abavyeyi bashakira neza abana babo nibo bategereza gushigikira abana n'abakoci. Karangirize ko akademi yanyu GCC Impact ifisa ama ekore yando foot bakorana cyangwa isorera abakinyi. Yego turafise ama partenaire n'ama équipe semi professionnelle aussi. Abakinyi bacu iyo bahejeje baraduga nizeye ko namwe mufise iyo bahejeje baduga muri première division deuxième division ainsi de suite cyangwa bakagenda beve no hanze. Natwe turafise ama alliance dukorana n'ama club professionnel yandi y'abakinyi baduze tukabarungika bakaronka abantu babashigikira gusumba kuko twe dukina muri division provinciale et régionale. Mufise ama catégorie ameze gute arimwo n'abakobwa barimo catégorie régionale municipale régionale et provinciale. Régionale rero ni nk'ubu twavuga ati ibice bitandukanye by'igisagara canke ama province nk'abiri gusa. Provinciale mugabo n'ama equipe agwana mu ma division provinciale hanyuma yo basinze bagashobora kugenda muri national. My name is François Zotungwanimana and I was born here in Burundi but I live in Canada. It's been a while, it's been a long time. I left Burundi almost 30 years ago, but I always thought about Burundi, and I'm a coach, I'm a player, and I'm a referee, and I coach with a club called GSSC Impact. GSSC stands for Greater Sudbury Soccer Club. And when I was coming here, I told my club that there's an academy that also has the same motto, Impact, and because we share the same identity, we were able to put together a package that we can share with the kids, and hopefully they will be able to use those uniforms for games, for practices, the balls that we brought, the socks and so on. Hopefully they will help them, and if I get another opportunity, I'll talk again, and maybe we'll have a long-lasting relationship. You already have dedicated coaches, you have dedicated executives. I think you guys are doing well from what I've seen. I've seen some of the players that you produce. There's one player that now lives in Sudbury as well, so you guys are doing a very good job, and I hope you keep going on and keep helping your coaches. Parents have to be involved. Parents have to support their kids.
the children and the coaches. That's how it works. Parents have to really support their kids because the kids want it, but the parents have to support them. Thank you.